nshaka kubashimira cyane kuko mwatwitavye. Ikindi naco nshaka kubamenyesha ko je nitwa Mme SWAVIS, nkaba ndi representante wa societe yitwa Ukebruatan, isigura Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Tanzania, Sudan Production. Murashobora kwibaza igituma ntubona koshira amadrapo yose, ndibona koshira ibihugu byose. Insiguro nuko icyo bihugu byose harimo abo dukorana kandi hose tuzohakorera. Ku nzira yuko ibihugu byabaye ikintu kimwe, byagiye hamwe, bisigura ko twese turi bamwe kandi tuzokorera hamwe. Mashaka kubaza tufiki mwateguye evenement twateguye kugira ngo cyane murazi ko amaresi mu Burundi atari menshi cyane, kandi so kuvuga yuko dufise atari ubumenyi bwo gukina amaresi, twaba dufise ubumenyi burahari, mugabo murazi yuko habura amamwaye, abandi nabo bakavuga ati ntaho tuzoja, ntaho bizodushikana. Jewe nagize nti jewe reka nifatanye n'abarundi kugira ngo amafilme agire ico amaze mu Burundi kandi yongere agire evaluation mu Burundi, kumvo yo kugira ngo dufashe abana b'igihugu guhanura abantu tubicishije mu mareresi, nabanye ko ari yo nzira nziza kandi yofasha igihugu n'abarundi kazi. Niyo mpamvu ndababwiye ngiye ku Murindi maze kugira amadesante mu province nka Makamba, Mabanda, Kayanza, Ngozi, Muyinga, ngenda ndagendera abana imbobo barafise impano kira amafilme mugabo ataho bishikana kandi bona ko atabuzo kwishikana. Aya mantuze ya province nagize naje n'abajournaliste bamwe ngira marabimenye kugira ngo abo bana tubahingoga, tubahinguvu, tubereke ko bashoboye kandi bazokwame bimwe ko bashoboye. Mu byo bakoze bimwe bisigura yuko harimo filime nka zibiri muzo banyeretse, nashemura ko nazo no bashira habona kugira ngo twemeze ko mu Burundi bakora kandi bashoboye. Isinema imwe yitwa Ishaka, ni sinema yo Makamba, Mabanda, iyindi yitwa Marushwa, ni sinema y'abana b'Ingozi twahuye. Muri ivyo bintu nashatse lancement ndeko ndavuga no kubera nashatse kubereka yuko abana bashoboye kandi muzo bibona umunsi wa gatanu. Ikindi naco nashaka kubashikiriza nuko hariho abashitsi bazoza bavuye muri ivyo bihugu bimwe nk'abatajoshoboye gufatirwa, nk'igihugu ca Kongo naho kitari muri Union Européenne, East Afrique, bazoza kwifatikanya natwe mu byo mafilme. Hakaba n'abo Tanzania bazoza, bo bazobaje ari ubwoko ari ba director, ari aba shooter, aba filma, afata amasanamu, hanabakinyi bamwe hariho nk'uwitwa Mohamed Funga we arakina amafilme kandi no mustar muri Tanzania, nabo nyine azwayije kwifatanya natwe. Bisigura ko tudakinda twirorera, nabandi bose babishimye bakavuga bati mu Burundi murashoboye, reka tse kwifatikanya namwe. Hanyuma ikindi naco vraiment mwego wa journaliste no basaba yuko mwoba hafi yacu, nkani nkabashaka kusura kandi gwashimira cyane kubona mwatwitavye no munsi mwaje kugira ngo tubashikirize ico dushaka gushikako nico tuzoshikako ejo haza. Murashikiriza yuko mwagiye ku kivi mu misozi mukaganira n'abana basanzwe barota niko twovyita. Uretse ico kintu cha festival kisa n'icafashe, hari abandi bana bugwaruka bato bari mu makarti bagira ama initiative bifata amasanamu rimwe ugasanga babikora uko bariha ku buryo baba bafise. Mbega kutubwira ko tuzi neza yuko bavuga yuko kugira ngo umuntu yinjire ishirahamwe nk'irya ya East Africa, umuco cy'itarakitu niyo utiza kuba imbere. Ku bwanyu mutubwira ibyo muko murakora kugira ngo uko gufatanya abo bana bagitangura ataburyo bafise, niyo bita East African integration, hariho politics, economics, culture ntiyabwa habe cyane. Uretse ama initiative y'umuziki tubona abarinzi muri Tanzania bazanga mu Burundi. Mbega mu ndishirahamwe ryanyu ryo bikiraro kuri abo bana bagitangura bari ari mu makati y'agato hamwe n'ayo mashirahamwe mpuzamakungu avuye hanze kugira ngo muri ibihugu twanyiriwe duhera kugira ngo abo bana babakwe ukuboko bashobore nabo gukora ikintu bafatiye kuri iyo ndoto yabo ikomeye, ubwo buryo baburonke hanyuma amatara yabo yashikako.
icyo kibazo mbaje ni ikibazo kinini cyane kandi nashaka kugira ngo ikintu cyo nashaka ko abantu bamenya kuko nyimba twebwe twarafashe initiative yo kugendera abana mu interieri ego uburyo buragoye nivyo nta ma sponsor ahari ya guverinoma canke ya societe mugabo nyimba twaritanze jewe ndabifata nkuko ari ukwitanga kuko ntaco nivyo ndiko ndakora byose ntaco ndiko ndavuga ngo ndiko ndungukamwo ni nkuko dufata ama initiative yo gutembera abantu mu mpimba tugafata ama initiative yo gutembera abantu kwa muganga tukaja kubaraba tukabagarukirako niho nabonye ko n'abana b'u Burundi bakina amafilme dukwiye kubagarukirako kwanza kukubegera kumenya icyo bashaka nicyo bifuza icyo babuze nicyo batabuze icyo bodufasha cyangwa icyo twabafasha kuko twese turakoreranira twese dufite icyimvuro kimwe gushika kure gushika ku cyo dushaka maki icyo dushaka nuko u Burundi bwosubira kwanza kukaranga ka kera bwosubira kuri kiritire ya kera abana bosubira ku ndero ya kera unabona ko n'ibintu bigenda biracamwo ivyo bigenda biracamwo bituma peut-être abantu ubwenge bwabo busubira inyuma ntibuje aho umuntu yashaka kuba canke aho benyine bashaka kuja bikaba bitumwe n'ubukene cyambere bikaba bitumwe no kutamenya cya kabiri urumva rero nyimba jewe nja mu province nja kubumviriza kwanza kugira mbenye ukuntu tuzokorana uko tuzogenda turakorana byose muzogenda murabibona tuzokama turi kumwe namwe tuzokama duherekezanya namwe kugira ngo mubone ivyo bashaka vya mbere bakunda kubaza ibibazo bakunda kubaza nuko eske twebwe dufise droit iyahe icya kabiri twebwe ko ivyo dukora ataho bishika icya gatatu kubera iki twebwe iyo dukoza agafilme tugira ngo turakagurishije hacaza nk'amafilme avuye mu Rwanda ugasanga bacishiye ku giciro kiri hasi ugasanga twebwe duciye duhagakivyo twako turakora ntaco turonkamo none muzuge gudufasha iki icyo nzi ko nje nzobafasha nuko nzobaserukira aho nshoboye bakaronka inyigisho zikwiye kuvyo mafilme kuko ifilme si gupfa kwaduka gusa gukina n'amafilme nabonye bakinye nizo nzokwerekana harimo ama image atari meza mugabo jewe na prefer ama message yabo ama message ahambaye cyane kandi yubaka igihugu kandi abarundi bakeneye kumenya yuko abo bana bafise tala hari abana batize mugabo bafise Imana yabahaye impano lezo mpano zabo nizo tugiye kura ngo tuzishire hejuru mu guhura n'abakiba amasema bo hanze kugira beshanje ivyumviro beshanje ubumenyi kugira ngo nabo biyumvire ko bashoboye kandi nzazo kubahereza inguvu kugira ngo babandanye bakora ntibaze ko batamba birorera tuzoguma turi kumwe nabo ari ikibazo cyavutse kuva mu nicenda tagira festival kijanye n'ivyo z'uburyo bakavuga hari abafata initiative bakagira ico bakoze mugabo bakabura aho badifiza bakavuga bati dushobora kubandanya duproduce ibintu tutadifiza hakaba amateleviziyo yacu aterekana ibyacu ikibazo cyarabajije kenshi amateleviziyo akerekana ibyo hanze hama ngaho iwacu ibyacu ntibabyerekana ariko bikagira iti nibaturiye tudifiza hama abaproducteur bakagira bati ahubwo nimwe maramukwiye kuturi kuri atwe dufise dizerve diba produit hanyuma bikaguma ngaci imyaka 10 ari icyo kibazo inyishu z'amariyitso ubu rero haragenze digitalisation sometimes niki abarundi batangiye kumenyera by'amasinema hari aba telemovela hari z'aba Nigeria ama-image meza ameze neza cyane abakurikirana iby'amasinema mu Burundi bavuga ijambo rikomeye bakavuga bati abarundi barakwiye guproduza byinshi kandi byerekana ibico ndundi niko babivuze kugira tuyempoze kujya Tanzania bikora na Nigeria ikora mbega ku bwanyu nk'ibishira hamwe ufatiye kuri ibintu bya digitalisation itanguye kuri Star Times abantu bakagura amaruke niki ubu urabona nihe ni uburyo bwo murakoresha kugira ngo wa mu producteur cyangwa wa mu acteur ashikirwe kuko mu acteur akira guhemba mu producteur nawe arakira kurana amafaranga y'ibyo yakoreye kubera arashaka n'amahe hanyuma ijya production ishikire peut-être ama televiziyo cyangwa amakaro yandi hanyuma ugura buki arihe ama diffuser nka Star Times hama iyo system ihabe wa mu producteur ashikirwe na wa mu acteur ashikirwe yaciye kuri ajya amabuke tuba twarishe ajya ma Star Times n'ibindi sinzi ko ivyo bintu maze kuvyumvira navyo ibintu byinshi mugabo iyo rezo uko hari abayivuga ati produce byinshi ko mudafise byinshi nta abandi barabidifiza
à notre place cya kabiri bifise originalité y'ikirundi nka kujya turabye abashima plutôt y'aba Nigeria bavuga kin'ibyabo est-ce que muramaze kubyumvira ko kugira ko wa producteur hamwe na wa acteur nga mu Burundi ashikirwe nka kujya ku Nigeria cyangwa Tanzania bazo ndibaza kubera urabona ko i lancement kwanza nshimire leta y'u Burundi ibicishije muri ministère ya communication et médias ku buryo yitavye iki kintu bisigura ko nawe agitahura ico kintu je nzogikorana na gouvernement kuko niyo ikwiye kudufasha niyo ikwiye kudufata mu mugongo kandi gouvernement niyo izohungukira mu gihe abana bazobagiye mu nzira nziza kuko tugiye turaba nyine agaciro k'umurundi kariko karatituka bivana batwebye mu gihe rero tuzobivugana na guverinoma y'u Burundi yuko tugiye guteza imbere ugwaruka tugiye guhanura ugwaruka twishije mu mareresi kuko umuntu kuvuga icyo umuntu abwiwe n'umuntu nico yabonye muri televiziyo batandukanye kandi umwana hano n'umuvyeyi wiwe ntamwumvira cyane nk'ivyo raba mu mareresi amareresi arahanura cyane tuvuze rero mu gihe leta izobona yuko ivyo bintu bifitse ikingira kamaro ku bana b'igihugu na bene Burundi izodufasha iduhinguka dukorane nayo hanyuma amateleviziyo nayo aguma yerekana ibintu byo hanze ni kubera iki twe dushaka mutugira kananga ku Burundi kandi tutuma twerekana kananga ko hanze nigishoboka bisigura ngo leta nibanze ivyumve inyumve ko ico dushaka gushikako hanyuma amateleviziyo nayo abahereza itegeko kuko mu bindi bihugu nta televiziyo ya Tanzania uzosanga iri kureba ibireka by'abarundi ntibibaho kubera iki nuko baba supportinze none ba Tanzania batangwe babizi barabasupportinze hanyuma baha inguvu hama barakora kuko uravye muri Uganda ntuzorabana emission nimwe yo mu Burundi ntuzobona umuziki nimwe wo mu Burundi ntuzobona sinema nimwe yo mu Burundi none kubera iki ibihugu vyikunda hama natwe bakatwibagira iyo niyo nzira twaje dufise kuya dufashanya base barundi badufashe muri iyo nzira ko nishobora kujamo twingo tuyishobore tudafadikanije na se barundi muri cyo kintu muri mbona uvuze yuko peut-être bavuga bati ntigishoboka ni muri zanzira tuzosaba se barundi badufashe amasinema menshi amaza yavanze bazifunge kujya bafunze ibitenge vya Kotebo n'amasima vahanze bayafunge kugira bemeza abarundi bakora ivyabo natwe tuzogira inguvu zacu dukore byinshi duproduce byinshi kwa tuzana ko abarundi babishaka nushaka guproduce ibintu byo kubita mu yarara ntigishoboka rero ngasumvuga nti muri ivyo vyose twebwe twiyemeje gufadikanya n'abarundi kuri sheme twiyemeje kugira ngo tuyobore abarundi mu nzira nziza tubakuri buzimu tubatwari buntu niyo mpamvu ndashobora kongeraho gatoya bon kubyo yavuze yuko ikintu cya mbere ifoko twebwe twerekana abarundi ko tushoboye cyo ni cya mbere cya kabiri mu Burundi abantu ni batahura le cinéma c'est quoi amararesi ni giki ifoko rero abarundi batahura ko isinema ikoribu ikorogo niyo mpamvu ushobora kugenda ahantu igagufasha n'ukuntu werekana ico ufise iyo lancement rero ifise numero zibiri inumero ya mbere kwerekana yuko abarundi bashoboye no kwerekana yuko natwe tushaka yuko cinéma tugira communication na population à travers le cinéma donc n'umuco bigendane nuko bavuga yuko une image vaut mieux que 10 000 mots ni kuvuga c'est une moyen yo communiquer directement na population nicho ndashobora kuvuga watu wanataka kujua kwa undani zaidi kwa sababu nimeona hapa kama ni watano ni abbreviation ambayo inaanza na yu ambayo inasimama kwa maana ya Uganda and locally here we are in Burundi, so people will ask how did you intend this to do this, why Uganda start in place of Burundi, we are in Burundi. Watu wengi wanategemea kwamba hii abbreviation ingeanza na Burundi because locally we are based in Burundi, but kama umefikiria kuanza na Uganda, it's like Burundi tumepata tabi kutoka UT au machimbuko ni hapa kwa Burundi. Hiyo ni swali langu la kwanza. Swali la pili ni kuhusiana na movie ambao mnakuja kuilaunch. Watu watajiuliza hiyo movie itakuwa na watu gani kiundani zaidi, na
Nini hiyo ukebruatani abbreviation yake ni Uganda, haiko Burundi. Unajua wakati mtu unapotengeneza kitu kama abbreviation lazima upate kwanza kisi unaisema. Sawa. Maana yake kama haikukua nafasi ya mimi kuiongea asingeweza nikatia Burundi. Cha pili, unajua Burundi ni roho ya Afrika. Hiyo mnakijua. So wakati Burundi nimeweka katikati hizo nchi zote, ina maana iko kwenye security. Ndio maana yake. Ningeweka kumwisho, lakini haiwezi kuwa mwisho. Lazima iko katikati, iko katika security, iko na security kubwa, na Burundi kwanza ni roho ya Afrika. Sasa roho lazima iko katikati. Haiko chini wala haiko juu. Yeah. So ndio maana nimefurahia katika abbreviations zangu wakati niko natengeneza, niko napanga nipate jina gani ya kampuni yangu, nilikutana inapendeza ikiwa katikati. Alafu kitu kingine unauliza hizo movie zina faida gani kwa wananchi, na tena pia zina faida gani kwa nchi. Kwa sababu gani? Hizo movie kwanza hiyo ishaka inashauri vijana kutoka kwenye potofu kwenye mwangaza. Sawa. Kivipi? Kuna vijana wengi ambao wamejibazia sana na kucheza marudo, kufanya makamari. Yaani potofu ambao mwenyewe unajua ambao haufurahishi na unamfanya mtu azembele kwenye vitu ambavyo havina maisha, wale vitampatia maisha. So hiyo movie inasaidia vijana wanaweza wakajiunga, ama umoja anaweza akawa hero kwa kuongoza wengine katika njia nzuri. Kuwakataza kwenda kwenye marudo, kwenda kujiunga na wengine, labda walime, labda wajichange wachuze kitu fulani ili waweze kupata maisha. Zile faida zenyewe wanazozipata zianze zikafanya wote na wengine wakapatia iko na wakafanya maisha. Ndio maana yake hizo sinema. Moja, mbili, inamaanisha watu ambao wanakwenda kwenye njia potofu kama njia za giza. Sawa. Yaani mzazi anapomfukuza mtoto kwenye njia ya giza, si vizuri amwache hivyo, lazima au kila saa awe anamsogelea. Hata kama umemfukuza mtoto, lakini msogelee, unampatia ushauri. Bimaana wazazi wengi huwa hawakagi na watoto wao. So inawafanya watoto wao wanapata tabia mbaya nje. Mshasikia kupitia nini? Wazazi, lakini wazazi hawajui. Unaona? Alafu hiyo nyingine ambayo inaitwa mgongano wa lugha, maana yake kutofautishana kwa lugha ya. Ni sinema ambazo inafahamisha kuwa mtu kama hamuelewani lugha, lakini ikiwa kuna ndani yake mapenzi, mnaweza mkaelewana na mkafika mnachokitaka. Inasema watoto wa kizungu ambao walikuwa naishi na mama ambaye si mzungu lakini Mwafrika, lakini anamtumishi na majirani ambao wanaongea lugha tofauti na wale watoto. So wataishaje nao? Si watu waogope juu mtu fulani anasema lugha fulani. Unaweza kumsaidia, mkaumsaidia, mkaongea kibubu na mkaelewana. Ile haitapata kwa misunderstanding, mnaweza mkashwana, lakini baadaye mkaja kufanya nini? Kuelewana, ile wakuwa pamoja. Ndio maana yake. Okay. We got so many different actors in our country, and we got so many groups, but the only question that I have is that the movie will combine those actors from these groups, or you just made a selection? No, I'm sorry, I didn't make a selection. The area I have passed in, just talk to them, I meet them, the one who give me the movies, so it's the one I'll promote them, because I didn't have time to go around in the Burundi. I go in a few village. When I get in a few village, when I meet the people, I understand what they explain to me their problem. So I feel it, and I want it to make them proud to be Burundian, and to make them proud to be working in Burundi. Not to think always different country. In Tanzania, they do better than us. Wherever in Uganda, they do better than us. No, I want Burundi to make sure they understand what they are doing, and that they like what they are doing, that they are proud of who they are. That's why I'm here, and that's why I start these things. And that's why I start in East Africa. Because I have partnership in Tanzania. They will come here, you will see them. So those partnership in Tanzania, I want to meet them. They give them telecommunication, maybe they give experience, they exchange experience. Both of you need to be helping us, you journalists. You need to helping these guys. There is so many guys in the village there. They don't even in town. They don't even in Bujumbura. They wish to come to Bujumbura. So what I'm going to do, I want make all the guys in Burundi who want to make the movie, who have talent, we make enjoying together, we be one in it. For what? Like in Makamba, one day I want to make them to come play movie in Bujumbura, to go play movie in Ngozi, in Kayanza, whatever. In Kayanza, they came in Bujumbura, they go in Chibitoki. So I want them to know each other first.
And then when they know each other, they will love each other. So everyone will feel it to be happy in Burundi. You understand what I mean? So that's why I invite all the ambassadors. I invite all the ministers. Anyone concerned in this problem. All of us, we have this problem. Because when you are rich, master, when you are rich, and everywhere and around you, there's poor people, you can't be happy when you're riches. So you need to make what? You need to make those people to be proud to be with you. You understand me? Because when you make them to be with you, you be with them, and then you show them you're not better than them. You know, you get me? You will be happy. But when you show them they are nothing, you can't be happy. You will be always scared. They will come to kill me. They will do this, they will do that. So I wish everyone can understand like me. So, and I know they will understand like me because they didn't know nothing. So in this Friday, they will understand everything. So thank you so much. Yeah, two last questions. We also have First Cab in Burundi, a company just decided to promote a movie. So how are you working with First Cab? And through your company, it's combining very, very different countries like Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, and Tanzania. Are we going to find such artists from Uganda, Kenya, Tanzania also? Okay, thank you so much. You are talking about First Cab. We are talking about the First Cab. I think you see what I'm doing and the First Cab is different things. It's different things. Okay. But we are working for the one way, the same way. But we have different job, but we are in same way. You understand? Because what I'm doing, I want to promote the kids, the guys who has talent. You understand me? Who has talent. To pull up their talent. You understand me? To be proud for their talent. I am different. And we are working together, of course. We'll be working together because all of us, we want to have same things and we think the same things, and I think we'll be together. We are together already. We don't have any problem. It's already a partnership. No, we are not a partnership. We want to be partnership. They are doing their business and I'm doing my business. But whatever we want to be partnership, we'll be partnership. There's no problem. And there's no obstacle there. And you ask about those people, those countries. If I will have the other actors in those countries big. Of course, as I said to you, I have partnership in Kenya, in Uganda, sorry. All of them, they will come. It's not all of them. They will come, some of them. One. And the second things, like in Kenya, I have some of journalists now in Kenya, so they are doing this job, and then we are going to work together. Not even to work for the actress. We are going to work together. We are going even to open the office there, and they are going to be here. They open the office for partnership of the movie, because we want to make it, and then I know we will make it. Thank you.